Barongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakubahwa Dénise NDADAYE, abakenguzamateka barashikirije ibibazo Umushikiranganji ajejwe amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka Ibrahim UWIZEYE kugira ngo abenegihugu bamenye ibiriko birakorwa kugira amazi meza n'umuyagankuba bishobore gushika aho hose bikenewe mu gihugu. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye mu ngoro Inama Nkenguzamateka isanzwe isasamwo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ndamukiza uno mwaka. Mu vyabanje kurungikirwa uwo mushikiranganji n'umugwi wamaho ujejwe ibibazo vy'ubutunzi n'ibidukikije wateguye ivyo bibazo, washaka kumenya ingorane zihari zatumye hamwe haba imyidogo y'abenegihugu bavuga ko basavye amatara n'amazi ariko bakaba batarabironswa mu gihe haciye iminsi itari mike, aho umugambi wo gutanga amatara mu makomine atayafise woba ugeze, ibijanye no kwimba ubutare ngo amahera y'agaciro aboneke n'ibindi. Umushikiranganji Ibrahim UWIZEYE akaba aciye abitangira inyishu. Ubwa mbere amakonteri yarashitse kandi mubiravye amakonteri yashitse mu gihugu yaje asanga abantu benshi cyane bayifuza, ku buryo twakira ku munsi nk'abantu 200. Mu bisanzwe umuntu yakiriwe yamara iminsi 4 kugira ngo agire gute ahabwe ikonteri baze kumugira raccordement iwiwe, ariko ntivyatworoheye ku mvo zitandukanye. Ya mbere nuko bwa mbere baziye rimwe kuko bari bazinyotse bari benshi. Ubwa kabiri twari dusanzwe dufise ivyo turiko turakora byo kuinformatiza regidezo dukoresha logiciel nshasha kugira wimuke uja muri iyo nshasha twiyadapte kuri iyo nshasha, byadufashe umwanya muremure, bigasha bituma rero bitugora kugira ngo wakire abantu ku rugero nka rwa kundi guko kwakira umuntu mu minsi 4 ugaheza ukamuhereza ikonteri ukamugira raccordement. Cyabaye ikibazo kidasanzwe. Ubwa mbere twakoresha zishika 4 mwimagine ukuntu duheza tukimukira kuri iyo nshasha twaronse, amadone yose tuyimuriramwo, ugacufata ya makonteri twazanye ugacugenda kuyaregistra mu bwiru yahama nimero, abantu bayarindira ari benshi kandi mu ntara zitandukanye. Cyabaye ikibazo cyane. Ubu twarahamagariye intara zitandukanye ko boza gutora amakonteri une fois enregistré kugira bayazane baheze bahereze abenegihugu, gutyo tugerageze twiruke turabe yuko twobakorera ico gikorwa. Mu ntererano abakenguzamateka bashikirije uwo mushikiranganji zijanye nuko hosezererwa gukoreshwa ibiti vy'amatara, agakoreshwa amapoto akozwe muri beton armé mu rurimi rw'igifaransa gushika mu mwaka w'2024. Mu bindi bibazo vyabajijwe n'abakenguzamateka harimo ivyerekeye amasoko atangwa ku bikoresho vya regidezo, ibijanye n'amafaranga arihishwa ugiye kurondera iyindi konteri y'amatara iyo yahorana yaturiwe n'umuriro wa regidezo, ibikorwa byo gukora imigende y'amazi vyibonekeza ko bitariko bigenda neza nk'uko vyateguwe mu bice bimwe vy'igihugu, aho bagejeje umugambi wo kuronsa amazone yose umuyagankuba kugira azokoroherwe mu ndinganizo nshasha ituma intara zigabanuka na irya azokora ivy'amakomine yahora akora n'ibindi. Hariho amasoko atangwa ku bikoresho vya regidezo. Umuntu agiye gusaba amatara canke amazi baje gukompleta fiche baca bamurungika kuri magasin, bonyene bakurungika ko utahandi ibikoresho atari kuri abo bantu. Ikibazo canje rero kwarukumenya ko kwarukubaza ko nizo magazine ni za regidezo canke ni za abaparticulier. Nimba atari za regidezo kubera iki abo regidezo uringuka ku bantu bamwe ko ariho tugurira ibikoresho
kandi hariho n'amasoko usanga ibikoresho bizimbutse gusumba. Ikibazo cya kabiri kuri Regideso nyene ni ikibazo naye narabajije n'ubu ngarutse ko kijanye n'igihe umuntu aba yagize ingorane cyane cyane ku matara. Iyo umuntu yahishije kontere y'amatara agiye gusaba iyindi, Regideso zibanza kumutagisa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 60. Mugabe ayo mafaranga kontere iba yaturiwe n'umuriro wa Regideso, ariko bakaca bagira ati imbere yuko tuguha kontere banza utange amafaranga 60, hanyuma uca ugenda tukurangira aho uza kugurira kontere yindi shasha, bakagura ubushaho bakakwandikira, bakaca baguhereza n'umukozi aza kuyishyirako. Jewe vyarambaye ko si urusaku, nayo mafaranga narayatanze, ariko rero sinuvaga n'umukiriya yohanwa kandi amakosa ari kuri Regideso n'umuriro waturiye ari wa Regideso. Umugende w'amazi wa Runyoni Vumbi wa AEP Bugabira twaraganiriye n'abajejwe intwara mu ntara ya Kirundo, baratura ingorane babona zijanye n'uyu mugende, kuko baravuga bati ivyigwa vyari vyarakozwe vyerekana yuko hazoboneka hafi iritiro 24 ku musogonda, bikaba vyerekana ko hazoca hashika ngo iritiro zishika nka 20 arizo zoshika kuri destination. Mugango bagiye kuraba ubu ngo hashika iritiro ziri musi ya 4, bakavuga ati none ivyo vyoba bishika kubera iki? Ngira ngo ntihenze na nyene cyubahiro yoba yaragiyeyo kandi boba ico kibazo barakibatuye, twagomba tubabaze aho kigeze, kuko abaserukira abenegihugu mu ntara ya Kirundo barakidutuye. Ikibazo ca kabiri kirabana n'ivy'amazi nyene, mugabo mu gisata ca Regideso. Mu mihingo itari mike harabayeho ivyigwa vy'ibanze bishobora gufasha kugira ngo ahatari hake abenegihugu bashobore kuronswa amazi meza. Aha novuga nko umugende w'amazi wo mu ntara ya Cankuzo, ivyigwa vyarakozwe, mugabo haheze imyaka n'imyaka mu ntara ya Cankuzo bageze mu gihe c'imvura banywa amazi arimwo umucanga. Mu ntara ya Cibitoke naho nyene hari ivyigwa vy'ibanze vyakozwe na ONG ishirahamwe UNICEF. Nibaza yuko ivyo vyigwa bishobora kuba vyaratanzwe mu gisata ca Regideso kugira ngo uwo mugende ukogwe, kuko amasource dotanga ayo mazi yarakozwe kandi yakozwe na Regideso nyene. Urumva uyu mwanya uhaciye ayo mazi ariko arisesa abenegihugu bakenya amazi meza, murumva yuko hari hakwiye kugira icyokorwa. Ikindi kibazo nico ngaha ku mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega. Nyakubahwa Umushikiranganji, hari ikibazo ngaha mu ntara ya Gitega, hari makartier atari make ashobora kumara indwi ataronka amazi, mbere zikarenga. Hano bavuga nka Mushasha, Nyabitsindu, za Nyabutuzi. Umugwa mukuru wa politike haraheze igihe ushinzwe, ntivyumvikana ingene kuko igisagara kiguma caguka ku munsi ku munsi. Twagomba tubabaze none ivyigwa byo kugira ngo umugwa mukuru wa politike witwe umugwa mukuru wa politike nuko ico gisagara kiba kifise ivyangombwa byose n'amazi arimo. Twagomba tubabaze aho mugejeje umugambi wo kugira ngo umugwa mukuru wa politike uronswa amazi akwiye. Kuvyerekeye amatara, murabona yuko turi mu nteguro shasha, murabona yuko hagiyeho iringanizo ry'intara shasha. Ubu uye ibintu bimwe bimwe byahora bikorerwa mu makomine bizohora bikorerwa mu mazone. Murabona yuko umugambi wo kushira amatara mu makomine hariho ivyagoranye bitanyarutse. Twagomba tubabaze mugejejeho umugambi kugira ngo amazone yose azokorerwamwo ivyo byahora bikorerwa mu makomine bashobore kuzoronswa umuyaga nkuba, kuko byinshi bisaba umuyaga nkuba. Muba mugejejeho uwo mugambi kugira ngo izo zone nazo zizoshobore gutanga ivyo amakomine yahora atanga bitagoranye.
naha nyene umushikiranganji ajejwe amazi amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yaratanze umuco ku bibazo vyashikirijwe n'abakenguzamateka. Watanze akarorero k'intuzeyi kaho usanga hari ikonteri isha buti yishwe n'amatara ya regidezo, none ngiye ngo banshirireho iyindi banshiye 60,000 kandi ariko sa rya regidezo sindavyumva. Kuri iki kibazo mu mpaye ngiye gushakisha kumbure vy'umuyobozi yambwiye ngiruza gusanga kumbure tugiye gushaka amantuzi ibintu birebire ku buryo ushobora gusanga n'inyishu tuguhaye iyo hafata umwanya muremure, ariko nibaza neza yuko ico ni kibazo mwirizwa kuzokora nabo dukorana kugira turabe iyo ntumbero. Ico nzi kiboneka nuko inzu ihiye igashika tokombera, umuntu ashobora kuza akabwira regidezo uti mwebwe muro wanyu nturiye inzu murandiha, tuvuga duti ntabwo tukuriha, nta kintu na kimwe kitwereka ko umuriro wacu wabituriye. Di moment que installation yaje ku installa mu rugo iwawe atari twayiguhaye, ishobora kuba ari installation yagenze nabi yatumye haduka umuriro. Ariko rero biratandukanye n'umuriro uje uva kuri basse tension ugaturira compteur avant même que bija guturira ivyo mu nzu. Biragaragara neza ko ngaho si kibazo c'umuntu bwite, ikibazo ca regidezo ico. Ikibazo ca regidezo nta mpamvu nimwe yo kwakaye amafaranga. Ariko birashika aho usanga ari umuntu yagiye kugira ibintu agacisha umuriro aho udaca, navyo vyama vyabaye. Turabizi imanza abantu regidezo yabafatiye ingingo zuko bivye umuriro ukiva hariya hejuru ugaca muri konte ava meme kuca muri ya buhinga bwo guharuka ugasanga ukatishije bypass yawujanye. Iyo bishitse akagira ikintu kiba bwa mbere urumva ko ari wewe wabiteye, ko duhiga abahinga bakaza bakiraba. Ico gihe ahubwo konte iragenda. Ico nariko ndabuza kandi regidezo iracagikora irabi kuntu yo gihindura ico kintu. Regidezo ari amategeko tuzohindura. Ikiziga kitwara konte rigatwara n'amazi, amazi atagize icaha. Ico gituma nsaba ko abantu zo muraba ari itegeko turihindure. Ari kibazo cabaye ku matara tumufatira ingingo ku matara, uko amazi ko arashobora no gutera ingwara ugasanga ahubwo nazo tubaye mubongereje ingwara. Ico gihe rero mufatira ikibazo gusa kuvyerekeye konteri mugabo amazi mureke ayabandanye ayaronka, ko uhambere bafata byose ukazoca ubanza ukariha amande hanyuma bagaca babigusubiriza. Mugabo rero bishitse ugasanga ni kibazo ca regidezo ciharije ngaho bagize aba expert bazondiye regidezo, nta mpamvu nimwe yari ifise yuko iguca ayo mafaranga. Babimye ngaha yuko ahaninya ari mu gihe regidezo itari ifise izo konteri kugira izisubirize, ariko ubu irazisubiriza atana kimwe isavye. Tujya muntu aduha amazi twita izidoro ugasanga kumbuye atanga no kuba intereko gatanga na ndafise intumbero y'uyu muntu, nivyo yarakoze amazi mu bihe kumbure abantu batari bwagwire araha amazi, mugabo twasanze uburyo akoresha n'uburyo buki ku buryo abantu bamaze kugira adashobora guha amazi abantu. Afise urwandiko rurenga nk'abantu bashika 100 basinye bavuga yuko abaha n'amazi y'ibiziba. Hanyuma ico twafashe twakoze naramutumye ko mako na regidezo kugira tumwereke neza yuko tutagikeneye kubona ariko ahereza abantu amazi, ko gutanga amazi vya regidezo. Hanyuma ico twakora n'igiki ndatanga intumbero
genda murabe ivyo amaze gukora nimba ari amazi amaze gushikana ahantu mukayabona le reservoir yakoze gashikana y'amazi mukabona hakura amazi ko ahantu hameze neza ivyo birashobora kumvikana mbega bitwaye gute byo twara uburyo bungana gute hanyuma mwebwe aburiye muyahereza abenegihugu abari mwebwe murihisha imiringoti yagize ari mito menye ukuntu mwiramplasa hama wewe azobone kuzohembwa ico kintu yari yakoze aho hambere iyo mvuze gutyo ntibivuze yuko yohembwa kujana amazi mu miringoti muri quartier akoresha ututuye duto bikunda utuyobona ko tutari dimensionali duto kandi zaracaragutse ivyo rigirizo azokumvikana abirandura kabisubiza muhira n'ivyiwe mugabo bya bindi yakoze kugira shikana amazi kumbure kuri reservoir akabona ko ari ibintu byo kumvikana ko bobiyaga bakamusubiza rigirizo twasabye ko yifata mu minwe uwo muntu akavamwo